w'amajambo w'iki gisomwa witwa ngo ntimukiganyire. Ntawe usaba abami babiri kuko yokwanga umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gituma ndababarira ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa, canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimbura mu bigega, ariko So wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? Ikibaganyisha impuzu niki? Ikibaganyisha impuzu niki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki. Kuko ivyo vyose abanyamahanga ari vyo bitwararika, ariko So wo mw'ijuru arazi ivyo vyose ko mubikena. Arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho vyose muzovyongererwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Yesu Kristo abahezagire. Amen. Nkuko nababwiye natanguye kubaza nti mbega ndabasigurira iki? Nibaza ko aho muri hageze ari iryo jambo ryo kwiganyira ritobura. Umwe muri mwebwe niba atariganyira ku giti ciwe, iruhande yiwe arafise canke arabona abandi bariko bariganyira. Kandi ibiriho bidukikije bidutuma kwiganyira, bidutera kwibaza, kuko ntitubona ibizobejo, ntitubona naho ibidutabara bizova. Ariko twebwe ikidutabara kizova mw'ijuru kuwo twizeye. Ubu nyene niwe yaduhaye ijambo ryo kuturemesha ati ntimukiganyire. Nico gituma rero tutokwiganyira. Hariho ibintu nk'ubu umwe wese arafise umutwaro wiwe. Hariho nk'abasize umuryango, hariho nk'abifuza abafiance, hariho nk'abibaza ati nje none ko ngomba kuzokora iki, bizoca mu nzira zihe, bizogenda gute? Hari naho ubona ibigaragaza yuko ivyo bintu uri kuriyumvira bidashoboka, ariko Imana igaca inzira. Ni ukuyizera. Ukwizera rero ni ikintu gikomeye. Umuntu yizera ibitaraba. Umuntu yizera ibitaraba. Ico Imana yakoze kandi nshima kumbure yitagikora uko ntituba turiko turavugana muri aka kanya. Namwe nimwitegereze kuva muhagurutse muvuye mu Burundi gushika ngaha, inzira mwaciyemwo, hari n'ahantu mwaciye mu tugobetane bari gushobora gupfa, canke inzara ikabica, canke indwara ikabica, canke ikindi kintu kikabahitana.
ariko hari n'abo vyahitanye muzi neza mukavuga muti none jewe nari iki, koko Imana ifise imigambi ku muntu wese. Hari abantu baza baravuga ngo mbega ngo Imana ico yamvuzeko, Imana ico yamvuzeko, Imana ikintu yavuzeko kumbure hari abo yavuzeko kandi hari abo yayivuzeko mu by'ukuri, ariko hari aho benshi bafata ivyifuzo vyabo bakavyita ico Imana yabavuzeko, atari uko yakibavuzeko, ariko bacipfuza bagaca bagishira muri urwo rutonde ngo ico Imana yamvuzeko. Imana ishaka ko igihe kanaka tuzoja iwayo, kandi ntishaka ko tubaho tugowe, oya, ariko yaduciriye imirongo. Iyo mirongo rero iragoye gucamwo. Sinzi mwebwe muri generation y'intoyi ya vuba, ariko twebwe twicaruka canke imbere abinyuma yacu gatoyi, hariho ibikino by'abakobwa bahora bagira, bacapa ikintu kirimo amakare menshi, hanyuma bakaza baratambukiramwo bavuga ngo ndimwo, bataraba wundi ati ndimwo, yego urimwo, ndimwo, aho nyeye ku murongo acambwira ati wewe vamwo ntukirimwo. None rero n'ubu Imana yaduciriye imirongo ducamwo kugira ngo tuyigenderemwo, kandi iradufata ukuboko niyitwereka ati nimuce ngaha, nimuce ngaha, nimuce ngaha. Igihugu mujemwo ni igihugu gifise amategeko, ni igihugu ciza, ariko ni igihugu c'amahanga. Mwarumvise ngo abino ngo ntibabesha, ngira ngo muramaze kubibona yuko abino nabo nyene babesha, mbere bakagomba nuko no mu byo dukora byose natwe dukoresha ibinyoma, kandi babibona neza ko turiko turabesha kugira ngo tuve muri twa turongo. Rero nta kindi kintu kinini nobabwira atari uko nobabwira nti nukunyinyirako. Hari naho urumva tumenyeye canke twibajije ngo turaza kurya saa 4, bishobora no gushika saa 8 na saa 10 na saa 12 tutarabona ico turya, ariko bitavuze yuko Imana izoba yatwibagiye. Oya, Imana ntizotwibagira, Imana ntitwibagira namba. Ibintu byose mukeneye muze mubishikirize Imana, irumva, iravuga. Egome, hari n'ivyo mushobora kubaza abantu kugira ngo babaje imbere babereke aho mushobora gukura ivyo bituma mukeneye. Ego rero nkaba nezerewe no kumenya no kubona ko muri ngaha aha rero birashoboka yuko umuntu yigira mu buzima bwiwe akiberaho nk'utazi Imana, canke akiberaho nk'uko nyene abigomba. Birashoboka, ariko aco bizana bituma rero mwobigira kwama musenga, mukamana ukwizera, nka cane nka mwebwe mwasize abantu mwiyumvira regroupement canke n'ikindi, ni ikintu kenshi gitwara inguvu nyinshi. Bakakubwira ngo hakenewe iki, ukagenda ukakizana, bati yamara iki naco ntikiraboneka, hanyuma ugasubira ukagenda ukirigura uragenda, ariko Imana iraca inzira. Ego rero aya majambo yarandyoheye cane yo kuvuga ati nimwitwararike ivy'ubwami, mbe twavuga nimwitwararike ivy'ubwami bw'ijuru no kugaruka kwayo. Amen.
kuko ibindi byose muzobihabwa nk'inyongera. Yego rero uyu munsi hari ijambo ryasomwe mu gatondo canke hariho inyigisho usanga umurongo wo ku munsi twasomye wari uwo mu Baheburayo 9:27 umurongo Baheburayo Baheburayo 9:27 gushika 28. Soma. Baheburayo igice c'icenda umurongo wa 27 gushika 28 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza amateka, na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishirirwe kw'ivyaha bya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Amen. Ego ni ukuvuga ukwizera n'ubu nta kugira ngo mureka turindire ngo kumbure inyuma hazoba ibindi, oya, kuko kandi n'uwo Yesu ari mu kuza, kuko ibimenyetso turabibona, tubona ibintu bitandukanye, ariko kandi ni vyiza ko uwo Yesu naza n'ubu yoza uno munsi, simvuze ngo aza uno munsi, ariko azoza gutora abamwizeye. Tuzobivugana ikindi gihe, ariko azoza gutora abamurindiriye. Nuko hanyuma umuntu wese azi ubwenge yokwibaza ati mbega jewe ubu bugingo bwanje nibwahera bizogenda gute? Ico kibazo ukakigira ukacibaza, ariko nkuko canke mubizi, inzira yonyene y'agakiza ni Yesu Kristo. Inzira yonyene ni Yesu Kristo, niwe wenyene. Yesu Kristo niwe wenyene, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe atwereka ingena dushika kwa Data. Kuko utamuciyeko nta yindi nzira iriho. Muri make rero umuntu ashobora kuzazanirwa, akazazanirwa n'ivyo akeneye, akazazanirwa kandi canke n'uko abayeho, canke akazazanirwa no kumenya ati mbega jewe ivyanje vyifashe gute imbere y'Imana. Nuko rero ni ngaha, nta bumenyi ndabarusha bw'ijambo ry'Imana, ni ngaha nk'umukozi, kandi turakorana. Nico gituma n'igihe tuzobandanya bikunze tukaza turabandanya ngaha, tuzobaha n'ijambo namwe mukarizana, nawe Imana yateguranye ijambo akarizana tukarisangira, kuko mwese mwahamagariwe ico kugira ngo mumenye kandi mukorere Imana aho mugeze neza. Manifisa ayandi majambo nobasomera, reka ndabasome mu Bafilipi 4. Mu Bafilipi 4 havuga ngo nuko rero bavukanye inkunda, mporanira igishika, muri umunezero wanje n'igitsibo nambaye abo nkunda, muhagarare mushikamye mu mwami wacu. Aha ni Pawulo yandikira abo yigishije ijambo ry'Imana, akavuga ati ndabafitiye igishika, kuko yari afite umunezero ko bakiriye uwo mwami. Yasigura ati
hariho abo yavuze mu barimwo ati ndahanura Ewodiya, ndahanura na Sentike ngo bahurize imitima mu mwami wacu. Kumbura abona bari bacanyemwo, kandi ngaho muri naho hariho ibibazo byinshi bishobora gushika, akagutwara, umuntu akagenda muri dusha agateba, umuntu akicara mu kibanza cawe, umuntu akitiza iki, ugasanga by'ukuri usanze umuntu arushe. Hanyuma yavuga ati kandi nawe dufataniye iki gikorwa by'ukuri, ndakwinginga ngo wamufasha abo bagore nabo bari kumwe bafite ibibazo, kuko twagwaniye ubutumwa bwiza hamwe turi kumwe na Clemendi n'abandi bafatanije nanje, amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ndakwifuriza nawe ko amazina yawe yoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Mwami munezererwa mu mwami wacu iminsi yose. Bongeye kubivuga nimunezerwe, ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Ntimukagire, aha niho nagomba guhagarara cyane, ntimukagire ico mwiganyira, ariko muri byose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azorinda imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ibisigaye bavukanye, ivyo ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibigororotse byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, mube ari byo mwiyumvira. Ibyo mwize, ibyo mwakiriye, ibyo mwumvise, ibyo mwambonanye, mube ari byo mukora, niho Imana nyene n'amahoro izobana nawe. Ariko ndanezererewe cyane mu mwami wacu, kuko ubu mwahavuye mukongera kubabara ivyanje. Reka tubanze tugeze ngaha mbere, nta na byinshi tuvuga, ariko cyane cyane tumwe tugaruka kuri 6. Avuga ngo ntimukiganyire, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Amen. Ibi ni abi Filipi 4:6. Nkuko twari twasomye ubwa mbere ngo ntimukiganyire. Ego, kubera yuko nk'ubu ndabizi, nubwo mugishitse ngaha, nubwo ataco murishikanako, ibibazo byo ntibareka kubibatura, bati ibi bimeze uku, ibi bimeze guriya, kandi mukumva ko ari ibibazo nabo batishoboje, kandi namwe mudashoboye kubafasha. Ariko mwiri jambo rito, ntimukiganyire, ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Amen. Amen. Yesu rero abahezagire. Aya niyo majambo nifuje ko dusangira. Mu by'ukuri naje mvuga nti mbega none tuganire biki, tuvugana ku jambo ry'Imana riki. Iri niryo nibaza ko Imana yashimye ko ndabahereza. Ntimukiganyire, Imana irababona, ngo hajya nta n'umushatsi n'umwe tuva ko Imana itawuzi. Ni ukuvuga Imana iratuzi kandi iratubona. Nababwiye ko mwaciye mu tugobetane, mwebwe ndibaza ko mwashitse ngaha n'indege, ariko hariho n'abandi bahora baca mu zindi nzira badashika ngaha n'indege, kandi bariho. Ariko iyo muvyiyumviye, uravye n'ingena bigoye kugira ngo umuntu aze ngaha n'indege, kuza ngaha n'amaguru naco n'ikindi kibazo gikomeye. Twaje n'amaguru. Mwe mwaje n'amaguru, mwibaza ngo ni hafi muharavye kw'ikarata ngo ni hajya.
Mushitsanzo wa ndahashitse. amaneri inkuru abantu ntimwarabonye umuntu ajya i Buraya n'amaguru. Baraza ariko hariho abamara imyaka n'imyaka ngaha, abandi mbere bagashika bagira bashike canke bakabasubiza inyuma. Yego. Bakabasubiza inyuma. Rero hari ibintu Imana yabakoreye byo gushima, kandi nanje nishimiye, nezerewe no kubona ko byakunze bikagenda gutyo. Ni ukuri Umwami Yesu abane namwe. Sinzi ko ari akajambo, hari ushobora kudusangiza akantu nawe yabayemo kamuteye intege, kuko ngaha tuzoremeshanya tuganire. Ego Yesu abahezagire. Amen. Nuko rero hariho akaririmbo sinzi ko ari ubukazi muri mwebwe, yokaturirimbira ko 120. Mbe ninde afise igitabo c'indirimbo muri mwe? Murazifise? Ndagifise. Raba 120 ko uburuzi. Ya, ndabizi. Ugerageze. N'ijuru imbere y'Imana, mbese umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru, kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, ukwamvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba ko nihebura ndangamiza mw'ijuru, ndabaye umukiza wanje, yankuye kw'ivyo vyaha, yarantsindanishirije ngo simbe ngipfarubi. Uhoraho umucamanza ambonye kw'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ugororotse. Yaranyiguze nduwiwe, niwe bugingo bwanje, kuko adapfa singipfuye, twe na Yesu turumwe. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu abahezagire cyane. Egome, none rero turashima Imana kuri aka kanya urakoze kugira ngo turirimbire runo ruririmbo. Ego, nuko rero akanya turacagafise, dushobora kubandanya kuganira. Twari twafashe umwanya w'isaha, ariko niba hariho ikindi kintu mwifuza ko tuganira ko twokiganira, ariko reka dusenge. Niba imbere yo guheza hano dusenge.